bane ba mama, iyo umuntu yituniye ku gikorwa ciwe ntasubira kugara. Iyo uzi Imana aho yadukuye ukishinga rero ugumubona kumenga ivyo ufise n'ubukozi mwezi bwawe, kuko uzosanga abantu bafise ibintu ubu niba usanga ariko bari dodomba, muzosanga abantu bafise nibo bidodomba, no kuvuga babona kumenga nibo bavyihaye. Bamenye ko hariho Imana iyo nyene ariyo yabahaye inkomezi zo gushikira ayo matungo bafise. Ni waba uri ku cicaro gikomeye, umenye ko Imana ariyo yakurungitse kuri cya cicaro, umenye ko hariho iyiri hejuru yawe, wicishe bugufi. Ukabutunze wicishe bugufi, ntuce wita ndanyaye, umenye ko hari Imana yabigushikanyeko. Uzukwame wibuka iyo Mana yawe. Gusubira mu Vyagezwe 8 kuva ku murongo wa 17 gushika ku wa 18, ngo urazokwama wibuka Umukama Imana yawe, kuko ari waguha ubukomezi bwo gushikira ayo matungo. Mwame muzi ivyo mubigire ku mutima. Ni waba ubona hari ico ufise urushije abandi, ntuvuge rero ngo ni wowe ngo ni Jefise ubushobozi bwo kugira propaganda kugira ngo igihugu gisambuke. Umenye ko ubwo bushobozi uvuga ngo witwaje, nawe witwaje amatungo canke ivyicaro, umenye ko Imana ariyo yagushikanye ngaho. Uko yagushikanyeho niwe ushobora gufuta ubunyene. None yakabuvye si kamena, none sizi sokre, none mwavutse mubifise. Ibi ndiko ndabishimikira ko kuko hariho abantu babonye bafise amahera bayakoresha kugira bice igihugu, babonye bafise ibiti vyiza vyiza babikoresha kugira barenganye kugira bice igihugu. Ico mwaye mukimenya kwicisha bugufi. Ahandi hoho n'uburi ku munwa burakoroka.